bakunzi ba televiziyo Isanganiro nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uno wa gatanu twateguriye nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Amazu yo kuvundisha amafaranga mvamakungu agiye gusubira gukora kuva kuri uyu wa gatanu mu itangazo ryasohowe ni banki nkuru y'igihugu. Urongoye iyo banki amenyesha ko kuva ubu abarungikirwa amafaranga mvamakungu bashobora kuyaronswa muri ayo mafaranga nyene. Mu gisata cyo kunywanisha naho inama nshingamateka yatoye kuri uyu wa gatanu abakomiseri b'umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha mu mugambwe CNL, bakaba banegura uko ivyo bikorwa vyateguwe nk'uko muza kubikurikira muri ano makuru mu mwanya muto nido. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutunzi. Ingingo yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu yafuswe kuri uyu wa gatanu. Abahora bakorera muri ico gisata basabwa kuja kwiyandikisha mu banki nkuru y'igihugu. Mu itangazo ryasohowe kuri uno wa gatanu, Dieudonné Murengerantwari arongoye ibanki BRB avuga ko kuva kuri wa gatanu abantu bashobora kurungikirwa amahera mvamakungu bagashobora kuyaronswa muri ayo mafaranga nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mvamakungu. Tumukurikire. Hisunzwe ihangiro ibanki Republika y'u Burundi yihaye ryo kuba ibanki nkuru ifise ubuhinga bushobora gushitsa kwiterambere no gukinga ihungabana ry'igisata c'amabanki kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi bushike kwiterambere rirama, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore kuguma buhangana n'ibihuhusi. Ibanki Republika y'u Burundi ishigikiwe n'abayunganira mu iterambere iratanguje ku mugaragaro ingingo zo gutunganya ivy'ifaranga hisunzwe ibihe tugezemo. Ingingo zitegekanijwe muri iyo ntumbero zisunga ingene igihugu cifashe mu vy'ubutunzi, kandi bikenewe ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo rizokwama rimenyeshwa abantu bose. Ibanki Republika y'u Burundi imenyesheje ibi bikurikira. Ingingo zafashwe kwa 16 ntwarane umwaka wa 2020 zo kugabanya ihanahanwa ry'ikibiriraho ry'amafaranga mvamakungu zirahagaritswe. Kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mvamakungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mvamakungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mvamakungu yugurujwe mu mabanki bayaronkeyemwo. Ingingo yafashwe kwigenekerezo rya ndwi ruhuhuma umwaka wa 2020 yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu bureau de change irakuweho. Abahora bakorera muri ico gisata canke umuntu wese yifuza gukorera muri ico gisata ahamagariwe kwiyandikisha mu banki Republika y'u Burundi. Mu kwemererwa gukora habanzwa gutera igikumu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata c'amazu yo kuvunja amafaranga. Abarundi bitabira amashirahamwe y'ubwishingizi ngo ntibarashika 1% byashikirijwe n'umuyobozi w'ishirahamwe y'ubwishingizi Sokabu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu, mu gihe iryo shirahamwe ryahimbaje imyaka 45 rimaze rikora. Charles Ndagijimana amenyesha ko iryo shirahamwe rigiye kubandanya amahimirizana ko ku kamaro k'ubwishingizi kugira ugorogero ruduge. Tumukurikire. Iyo umuntu ariko arakora umwuga nk'uyu hariho ibitugora na cyane nivyo utahuza abarundi ko assurance ari ikintu kinemuzi. Turafise mu gihugu cyose ibice bimaze gushikirwa bimaze kumenya akamaro ka assurance bakaja muri assurance. Turacari munsi ya kimwe. Dufise ibice ubusa n'ibice 80 n'ibice 7. Murumva ko tukiri kure cyane. Abandi musanga bageze ku bice byinshi cyane, mugatuye murumva ko tukiri hasi. Ico nico kibazo nyamukuru dufise. Abantu ntibahurumbira assurance, kandi kenshi muramaze kwibona iyo umuntu agize isanganya ni asigara yibaza ati kubera iki ntafasha assurance hakiri kare.
mu byo nabyo twimirije gukora turiko twiyungunganya kugira ngo turabe ko twotera indi ntambwe na cyane cyane icyo twifuza ni uko twokwegera abakiriya bacu mu buryo bworoshe. Urabona ko haje iterambere ry'itumatumanako, iryo rero rituma dushaka natwe kuja kuri iyo terambere kugira ngo dushobore gushikira abanywanyi byoroshe, abanywanyi bacu nabo badushikire byoroshe baciye ku buhinga bwa none bashobore gufata assurance. Amakuru twabateguriye arabandanya. Inama nshingamateka yatoye abakomiseri bagize umugwi urero kuvugana ukuri no kunywanisha. Umugwi wose warumaze ikiringo c'imyaka 4 ukaba wongewe ikindi kiringo. Pierre Claver Ndayicariye nawe yagumye arongoye uwo mugwi. Aya matora yabaye abashingamateka b'umugambwe CNL basotse idonido na Oba Niyonkuru. Abakomiseri bo mu migwi y'abahutu n'abatutsi bahora muri uwo mugwi bose basubiriye gutorwa atawuvuyemo. Ahahindutse ni ku mukomiseri w'umutwa. Uwatowe ni Charlotte Rukundo yasubiriye Gorette Bigirimana aherutse gutorwa mu bashingamateka ba Afrika y'ubuseruko. Abatowe byakozwe hisunzwe ubwoko ariko hanarabwa n'ukwemera kwabo mu bijanye n'amadini. Umwe wese mu bakandida akaba yaronswa iminota 2 yo kuvuga ico azoterera muri uwo mugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha hamwe yo kwizego. Hakaba hatowe abahutu 7, abatutsi 5 hamwe n'umutwa umwe. Mu mugwi w'abakomiseri b'abahutu hatowe Laurent Kavakure, Pierre Claver Ndayicariye, Lea Pascazi Nzigamasabo, Abbé Pascal Niyonkuru, Aloise Batungwanayo, Révérend Pasteur Elina Himana hamwe na Cheikh Sadiki Kajandi. Mu mugwi w'abakomiseri b'abatutsi naho hatowe Stella Budiriganya, Deon Ndikumana, Révérend Clément Nowan Ninziza, Denise Sindokoze na Alice Nijimbere. Nayo mu mugwi w'abatwa hakaba hatowe Charlotte Rukundo. Uwo mugwi ujeje kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi bugiye n'ubundi kuguma urongowe na Pierre Claver Ndayicariye. Clément Nowan Nziza akaba yagumye ari cegera, nayo Lea Pascal Nzigamasabo aguma ari umunyamabanga. Umugambwe CNL ukabunegura ukuntu ibiro vy'inama nshingamateka vyakoze vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu na Agatongwasa arongoye umugambwe CNL mu gihe abashingamateka abakomoka muri uyu mugambwe banse kwitabira ibikorwa byo gutora abakomiseri bashasha. Agatongwasa amenyesha ko ivyo bikorwa bitari bihurikiyemwo imigambwe yose. Benshi mu bagize ivyo biro bakaba bari abo mu mugambwe uri ku butegetsi. Tumukurikira. Uyu munsi nkuko mubizi ni igikorwa cyo gutora abakomiseri bo mu mugwi ujejwe ukuri no kurekuranira kw'abarundi. Uwo n'umugwi utegekanijwe mu masezerano ya Arusha ndetse utegekanijwe no mu bibwirizwa shingiro no mu yandi mabwirizwa. Ugiye kuraba rero uko amategeko yubatse, ni nk'umugwi ahaniniya ukorana hafi na hafi n'inama nshingamateka, cyo kimwe ni na CNDH shaka ngereza ngarukiriza no kuri iyo migwi ibiri yonyene. Ikintu rero twe tubona kitagenda neza nikihe, nuko ibiro by'inama nshingamateka ari byo byabwirizwa kubihagararira, umenga biragira igihe bikavyikura mu ntoke, ivyo bikorwa bigafatwa n'umugambwe. Ibi bimaze kuba kenshi, turabona rero ko atari gendo nziza, kuko uyo mugwi ugamera mbere n'umugwi ubwirizwa guhuza abarundi, kugira ngo uhuza abarundi nuko nawe nyene ngo buhuriwemwo n'abarundi bava mu mice y'ubuzima bw'igihugu butandukanye. Tukabona rero kumenga n'umugwi bagomba kugira umugwi w'umugambwe gusumba kugira umugwi w'igihugu, kuko ubaye ari umugwi w'umugambwe ivyo koko byose intambuko ku yindi
hobaho kumvikana ku bagize inama nshingamateka mugabo nababwira yuko nko ku mugwi witwa ko wari ujejwe kwakira amadosiye no kuyasuzuma bashize mu mushingamateka umwe wenyene w'umusenera ituzi igituma bafashe umwe wenyene abandi bakaba kumbure abo mu mugambwe CNDD-FDD urumva aho honyene harimo ubusumbasumbane buremereye ibiro by'inama nshingamateka nibyo byabwirizwa noneho kuza bakatubwira ati burya rero byifasha ukuntu mugabe ibyo tumaze iminsi tubona nuko baca bagenda muri permanence y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza urumva inama nshingamateka isigaye yabaye nk'ikintu cyo guhuma amaso abantu bemeza abantu yuko ibintu byakozwe mu muco byakozwe ku mugaragaro byakozwe n'abaserukira abarundi bose mugabe ingingo ari ingingo yavuye mu mugambwe. Umushingamateka Agathon Rwasa asaba ko ibiro vy'inama nshingamateka vyohabwa ubwigenge n'ubunyene twongere tumukurikire. Ico dusaba nuko ibiro vy'inama nshingamateka bihagarara mu kibanza cavyo bikemanga ibikorwa bijejwe ntibyigera ahantu ngo bitwereke yuko biriko birakora mu nyuma bize kutuzana aho dusanga turiko turakoreshwa n'umugambwe. Ico kuko urumva nta terambere biriko birazana mu gihugu. Navuze siko n'amashingamateka yonyene turifuza yuko buramatari mu ntara mustanteri mu ikomine yisunga amategeko y'igihugu aho guhabwa amategeko n'uburongoye umugambwe. Turifuza yuko umucamanza muri sentari yicankiriya yumva yuko afisa akarangamutima k'umucamanza agakora ivyo amategeko amusaba akabikora nk'uko yavyize nk'uko umutima nama wiwe umutegeka aho gukora yisunze telefone y'umukuru w'umugambwe kanaka canye uwundi muntu atawobese bisana n'uwo mwuga abarimwo w'ubucamanza. Ni hano amakuru twe twabateguriye aciyarangira mwakoze mwese kuyakurikira mwandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.